Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tubashikiriza amakuru aba ari kuvugwa hirya n'ino ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho twibanda cane cane kaba ari kuvugwa agateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa mu makungu, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'ayandi yose mutamenye muba mwaranyejejwe turatohoza amaze tukabaha ido n'ido. Hari amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize ariko aravugwa ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Ubu ngubu Barundi batari bake babona ko ataho ahuriye n'umutambukanyi wahoze arongoye igihugu c'u Burundi umuhisi Petero Nkurunziza. Hari amakuru menshi twabateguriye ajanye n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu barongoye igihugu c'u Burundi tugira ngo tubashikirize. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uje uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Nudukurikira uramenya byinshi mu byaranze abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu amabanga atoroshe mu Burundi. Mu ntwaro ya Cami umwamikazi yari yubashwe cane mu Burundi. Uwundi mukenyezi yari yubashwe yari nyina w'umwami uwo bita umugabekazi. Kuva kwikukiye hari umukenyezi umwe gusa yabaye muri ivyo bibanza bibiri. Umwamikazi Baramparaye yabaye umutambukanyi w'umwami Mwambutsa wa kane Bagiricenge, yongera aba nyina w'umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Kuva hashinzwe Repubulika mu mwaka w'1966 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ikibanza kitoroshe gutomora. Ku ruhande rumwe ahabwa icubahiro kingana n'ic'umushingantahe wiwe, ku rundi ruhande nta tegeko na rimwe rivuga ikibanza ciwe n'ico ajejwe. Mu myaka ya mbere abatambukanyi b'abaperezida bakunda kuboneka mu birori bihambaye by'igihugu bari kumwe n'abashingantahe babo. Baraherekeza umukuru w'igihugu mu ngendo hanze y'igihugu. Baritaba iminsi mikuru yerekeye abana canke abakenyezi. Bakaboneka bugurura amarerero y'imfuvyi canke amasekeza yo gucandaga abana. Ivyo nivyo bikorwa abapfasoni Adele Micombero, Fausta Bagaza, Sofia Buyoya, Pascasia Ntibantunganya na Odi Ndayizeye babonetsemwo cane. Nta biro bari bafise batondamwo iminsi yose nk'abatambukanyi b'umukuru w'igihugu. Mu nyuma harateye haboneka amashirahamwe y'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu muri Afrika ayo guharanira amahoro canke kurwanya sida, maze abakenyezi nka Ode Ndayizeye na Sofia Buyoya batangura kuyabonekamwo cane. Mu mwaka w'1993 umutambukanyi wa Perezida Melchior Ndadaye yaje atandukanye n'abandi. Leonce Ndadaye yari yarabonetse rwose mu myiyamamazo ya Frodebu, aho abereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu naho yatanguje umugambi wo gusubiza iteka abatwa abicishije mu ishirahamwe Garukira Abatwa b'i Burundi. Bwari ubwa mbere habonetse umupfasoni w'umukuru w'igihugu mu Burundi afise umugambi wiwe, akwira igihugu avuga ijambo ku kibazo gihambaye cy'igihugu. Kumbure iyo aramba mu mabanga yari gufasha kuduza abatwa bimwe biboneka. Umupfasoni Denise Nkurunziza Bucumi niwe yabaye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu igihe kinini, imyaka 15. Nawe yaje yisa arahindura rwose ishusho n'ikibanza c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Bwari ubwa mbere habonetse Prime Madamu w'umuporo, akongera akaba umwigisha ijambo ry'Imana kugeza naho abaye pasitoro. Denise Nkurunziza yatangaje abarundi ku rugero yari afise rwo guca bugufi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aboneka mu mirima arima, aboneka ahetse abana areze, atanga ibiganiro akavuga ibyaranze ubuzima bwiwe, aja kw'ishuri akaronka diplome n'ibindi byinshi. Mu nyambaro no mu myifato ziwe ntiyigeze yerekana ko ahamiye ibisabayanga n'ibizimvye. Ikindi camuranga ahuriyeko na Laurence Ndadaye nuko yari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise ibikorwa vyiwe bwite. Denise Nkurunziza yari arongoye Shengero, afise ikigo c'imfuvyi akanatanguza ayandi mashirahamwe atandukanye. Ikindi camye gitangaza abantu n'ingene atigeze yambara mutamana w'umugambwe, bikaboneka ko naho yashigikiye umugabo yongera agagerageza kuba kure gato ya politiki.
inyifato yiwe yaramuhaye gukundwa rwose n'abarundi, ariko aho haziye ikiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza, ikiringo cazanye gucanamwo gukomeye hagati y'abarundi, ishusho y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabaye nk'iyihindutse, kuko abegereye ubutegetsi bamubonamwo umuvyeyi wabo, mu gihe abariko baratotezwa n'ubutegetsi, kwicwa, kwangwaza, gupfungwa, kurenganywa, kunyuruzwa, abakenyezi bafatwa ku ngufu bahorwa ivyiyumviro vya politike, bamubuzemwo umuvugizi bashobora kwitega. Ijambo ry'Imana yigisha bamwe baryumva nk'ikigwanisho kibemeza ko ibyo barimwo ari ukuri, abandi bumva ariko arabatoneka mu bisebe batewe n'ubutegetsi bwari burongowe n'umugabo wiwe. Mu mpera y'ubutegetsi, Denise Nkurunziza yarigishije amajambo yatangaje impande zose, maze atangura kwemanga no kwiyamiriza amakosa y'abategetsi bibereye mu bwicanyi ndetse no mu busuma no mu bindi bitandukanye bariko barakora byo kurenganya abanyagihugu. Amajambo yavuze ico gihe uwundi wese yari kuyavuga yari gupfungwa canke akicwa. Ubutegetsi bwa Perezida Nkurunziza bwarinze buhera abategetsi bajugumira igihe cose Denise Nkurunziza afata ijambo, kuko batinya ibintu ahava asubira kuvuga bakabura iyo bakwirwa. Ni gutyo yagaruye gusubira gukundwa n'abarundi bo mu mpande zitandukanye, kuko yabonetse nk'udashigikiye amwe mu makosa akomeye y'ubutegetsi, naho bitari vyoroshe kubivuga ko ari umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Impera y'ikiringo ciwe nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntiyari yoroshe na gatoya. Perezida Nkurunziza yasandavye mu gihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nawe yari mu bitaro muri Kenya. Uko uwo mupfasoni yifashe muri ivyo bihe bitoroshe vyamuhaye kubahwa rwose n'abarundi batari bakeya. Uko biri kose ntivyoroshe kuronka uwundi mutambukanyi w'umukuru w'igihugu azogera igihagararo nk'ica Denise Nkurunziza. Naho yari afise umugabo yakoze amabi menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko vyaragaragaye ko Denise Nkurunziza yari umuvyeyi mwiza cane kandi wicisha bugufi kandi wubaha Imana n'abantu. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe, Angeline Ndayishimiye, ndayubaha, ntiyorohewe kubera yaje gusubirira umuntu yabonetse cane kandi yakunzwe. Angeline Ndayishimiye agerageza kuba Denise Nkurunziza mushasha no kumwibagiza naho bitamworoheye. Haracari kare kugira ngo abarundi bamenye neza bizaranga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahari muri kino gihe. Kimwe mu vyo yisangije nuko Angeline Ndayishimiye yagize uruhara rukomeye mu rugamba rwa CNDD-FDD. Mu ntango abatambukanyi b'umukuru w'igihugu nta bikorwa bwite bari bafise, ariko kuva kuri Denise Nkurunziza bateye bagira ibikorwa byabo bikomeye. Ikibazo gica caduka ni ikijanye n'amafaranga akoreshwa muri ivyo bikorwa, mu gihe amafaranga y'igihugu bageti idateganya amafaranga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akoresha. Amashirahamwe atandukanye ya leta nka Regideso, Natel n'ayandi, abagwizatunga bazana imitahe mu gihugu, akarorero ni nk'abakorera mu gisata co gucukura ubutare, rwose bahurumbira gushira amafaranga menshi mu mashirahamwe aba yashinzwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Aho naho bitarebwe neza bishobora kuvyukiramwo ingendo y'ibiturire. Uko biri kose, kuba umupfasoni w'umukuru w'igihugu ni ibanga rigoye. Uja mu mabanga udatowe yavamwo atakosa wagirijwe, urabwa ku kantu kose ukoze naho ataco kaba gapfana n'ubutegetsi. Ambika ibara ntiwisigure, urahemukirwa ukanuma ngo ntumaramaze umukuru w'igihugu. Umutambukanyi wa Perezida Bagaza yaragize ico yisangije. Ku munsi wo gushingura umushingantahe wiwe umupfasoni Faustin Bagaza yarapfukamye mw'ishengero Katedrali Regina Mundi, araheza asaba imbabazi abarundi bose ku makosa Perezida Bagaza yakoze akirongoye igihugu c'u Burundi. Uretse Angeline Ndayishimiye akiri mu mabanga, bano bakenyezi bose barahuye n'ibibazo mu mpera y'ubutegetsi canke inyuma yabwo. Ariko muri bo wahuye n'ibyago bikomeye cane kurusha bose ni umwamikazi Baramparaye yubakanye n'umwami Mwambutsa mu gihe yari ahejeje kwahukana n'umwamikazi Thérèse Kanyonga, nyina y'umuganwa Rodoviko Rwagasore, mu mwaka w'1946. Uburundi bwikukiye mu mwaka w'1962. Baramparaye ari umwamikazi. Ayo mahirwe yamaze imyaka 4 gusa. Muri Mukakaro 1966, umugabo wiwe Mwambutsa wa kane Bangiricenge yarakuwe ku ngoma, akurwa ari mu Busuwisi yagiye kwivuza.
Umwamikazi Baramparaye ntiyigeze asubira kubona umugabo wiwe gushika Mwambutsa yitavye Imana mu mwaka w'1977. Muri Munyonyo umwaka w'1966 umuhungu w'ikinege wa Baramparaye, umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye nawe yarakuwe ku ngoma ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'uwo ntiyigeze asubira kumubona kugeza aho bamuzana mu mwaka w'1972 bamupfungira mu ngoro ya se i Gitega, ahamara ukwezi imbere yo kwicwa nabi. Umwamikazi Baramparaye ntiyegeranije kandi ntiyahambye umushingantahe wiwe n'umuhungu wiwe. Umwamikazi Baramparaye yabayeho mu bukene bwinshi iruhande y'ingoro yahoze abamwo nk'umwamikazi, ariko yagumanye iteka nk'uko abamwegereye babivuga. Umwamikazi Baramparaye ni nawe wenyine amaze kwitaba Imana mu bakenyezi 10 babaye abatambukanyi b'abarongoye Uburundi kuva bwikukiye. Umwamikazi Baramparaye yitavye Imana muri 2007. Harakwiye kubaho itegeko ritomora neza ikibanza n'iteka ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, bamwe bita Prime Madamu, abandi bamwita First Lady. Banywanyi bacu, ni ngaha dushimye gusozerera amakuru twari twabateguriye ku byagiye biranga abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu barongoye igihugu c'u Burundi. Ico twakwibutsa, niba utaravyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko kuvyondaho kuko amakuru yacu nakagaruka. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije.